umwaka mushasha kandi none rero nk'uko abavyeyi babivuze, reka tugende gusangira amajambo y'Imana. Kubwo umwanya hariho n'umukozi inyuma, turabire hamwe amajambo ari mu gitabo c'Ingoma ya kabiri, Ingoma ya kabiri 20. Turasoma ku murongo wa mbere, ndaza ndasimba, nagomba tujanirane. Ingoma ya kabiri 20, umurongo wa mbere na 13 nshike kuri 17, canza gusimbira kuri 24 n'25. Abahabonye mumvugire amen. Murakoze cyane. Tugende gusoma. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Uhoraho aha Yehoshafati intsinzi kubagizene. Hanyuma y'ivyo Abanyamowabu n'Abamori hamwe n'Abimanyoni bamwe batera Yehoshafati ngo bagirente, ngo bamugwanye. Dusimbire kuri 13. Nuko Abayuda bose bahagarara ngaho imbere y'Uhoraho, bari kumwe n'utwana twabo tumeze gute, duto duto, n'abande, n'abagore babo, n'abana babo bakuze. Maze mwemu w'Uhoraho aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya wa Benaya wa Yeyeli wa Mataniya, umulewi umwe wo mu Baasafu, amuza ko aho yari hagati muri iryo koraniro, aravuga ati, nimutege amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uko niko Uhoraho avuze, ntaco mutinya canke ngo mucike ivutu kubwo ayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu, ariko niyandega yemwe, n'Imana. Ejo mumanuke mubatege, raba ubu bariko baraduga akadugo k'isisi, muzobasanga aho ikiyaga gihererera, aharabana n'ubugaragwa bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muzotonda iki? Muzotonda urugamba, mwihagararire gusa muraba agakiza Uhoraho azobakirisha, yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu. Ntimuzotinye canke ngo mucike ivutu, ejo muzoze kubatega, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. 24. Hanyuma Abayuda bashitse ku munara wo gucungerako wo mu bugaragwa, bagize ngo bararaba ayo masinzi y'ingabo, basanga n'imirambararo hasi, atawarushe akira n'umwe. Maze Yehoshafati n'ingabo ziwe bagiye ngo basahura isaho, basanga ibitungwa vyinshi n'ibintu vyinshi, impuzu n'udusharizo tw'igiciro. Nuko bamaze kubakoba bibananira gutwara, kuko vyari vyinshi. Bamara iminsi 3 bisahurira isaho, kuko vyari isinzi. Amen. Reka nsabe umuntu umwe hariya muri Centre Universitaire asenga Imana.
ukariziga mu mwaka wose. Haleluya. Turanezerewe ko turi imbere yawe Mana, twaje kugushimira imirimo myinshi wadukoreye. Ukuboko kw'Imana kwaratuzigamye, ukuboko kw'Imana kwabanye natwe, ukuboko kw'Imana kwagiye kuturamira muri byinshi. Twagiye turwana intambara nyinshi, ariko abavye Yesu warakoze kwakoze ibikorwa bikomeye kuri twebwe. Turagushimiye ko turiko turumva amajambo nk'aya, uriko uradukomeza. Amen. Haleluya. Hanyuma rero turabaye kaze ubugira kandi kuri uno munsi wa kabiri. Twamaze kumva amajambo menshi mu ndirimbo, ariko kandi Imana iracashishikara iganira n'ishengero ryayo mu majambo y'Imana. Ku munsi w'ejo twarumvise ijambo kumvira ijwi ry'Imana. None rero twarabiye hamwe inyungu ziri mu kumvira ijambo ry'Imana. Ego twarabonye inyungu ya mbere ku batari hano, igihe twokumvira ijwi ry'Imana, Imana uno mwaka izotugwanira intambara. Igihe twokumvira ijwi ry'Imana, Imana izotuzigamira ico yatuvuzeko. Kandi igihe twumva ijwi ry'Imana, Imana yokuza ukwizera kuri muri twebwe. Ariko kandi nifuza kubandanya kuri iryo jambo nyene, numva ngororwa cane kubwira ishengero uno mwaka ko tworongorwa n'ukumvira ijwi ry'Imana. Haleluya. Amen. None nagomba tuganire ego kubituma abantu bari muri no rugendo batumvira ijwi ry'Imana, cyangwa ubuhombe bunini cyane ku muntu atumvira ijwi ry'Imana. Kumvira ijwi ry'Imana n'umutayi ku bajejuru. Abantu bahoneye mu mahonero kubwo kutumvira ijwi ry'Uhoraho, ariko kandi hari ubuhombe bukomeye ku bantu bahisemwo runo rugendo ntibumvire ijwi ry'Imana. Birashoboka uno mwaka urenganye, ego umaze iminsi mu bugaragwa, ijwi ry'Imana ryarazimye muri wewe, hari icatumye bikubako, ariko Imana iragukeneye. Amen. None rero turumvise ijambo ryiza. Igihe n'igihe c'umwami Yehoshafati, hanyuma yararongoye Abisirayeli hamwe n'Abayuda. Hanyuma rero ngo bumva inkuru ibabaje, hari ibihugu vyagiye hamwe kugira ngo bibatere. Turumvise mu ijambo ry'Imana bari Abanyamowabu n'Abamori hamwe n'igice kimwe c'Abimanyoni. Imayoni, ego. Hanyuma bitera ubwoba umwami Yehoshafati, bitera ubwoba Abisirayeli, bitera ubwoba abantu bose, ariko baratahura yuko kuhoraho byose bishoboka. Amen. Amen. Mbwirira mugenzi wawe ati byose birashoboka ku Mana. Imana ibahezagire cyane. Narakunze uno mwami Yehoshafati, igihe no munsi ishengero ritewe n'amageragezwa, abenshi batangura kwirwanira, abandi imbere bakabariza n'ahandi hatariho. Ariko Yehoshafati ego n'abamwungereje mu bikorwa bagira inama
yo kuja ku karago. Amen. Bategura umunsi mukuru wo gusenga. Aho turabona ngo abana bato abana baciye ubwenge n'abafasoni n'abashingantahe babo n'umwami nawe yatonze baje imbere y'Imana. Amen. Hanyuma yasenze ngo hari umuntu hagati mu ikoraniro, Imana irabagendera. Bari bagiye hamwe kubera iki? Igitero bumvise. Bari bagiye hamwe kubera iki? Hari amageragezwa yabateye. Bari bakoraniye kubera iki? Hari inkuru mbi bumvise ibabaje. Amen. Ariko kandi basenze Imana ngo habamwe umuntu yari hagati, Imana iramuvugisha. Namwe na munsi turafitiye ubutumwa Imana yabadutumye ko muri kino gikorane. Uyu muntu aravuga ati, umva mwabungere, umva namwe abanyamugara, umva namwe abashitsi muri hano, ati iyo ntambara si yanyu. Haleluya. Iyo ntambara si yanyu. Amen. Mbega ari humure ryizaga yemwe. Abasoda bari biteguye. Egome hari igihe bari bakoranije ibigwanishwa, ariko mu mutima bari bafise ubwoba, ariko basenga Imana yo mw'ijuru. Hanyuma Imana irabaremesha, irababwira urutonde rw'intambara, irababwira rero iyo ntambara si yanyu. Kubera iki? Muri kumwe n'Imana. Amina. Haleluya. Natwe twaje kubatangariza hano, yemwe bakozi b'Imana, barongozi b'ishengero, namwe bafasoni muri hano, namwe bashingantahe muri hano. Biragaragara ko hari intambara wowe uriko uragwana, hari intambara zababaje umutima wawe, ariko no munsi Imana yadutumye ngo humura. Amina. Humura, humura. Imana ngo nizokugwanirira, ariko hari ivy'Imana yababwiye. Icya mbere ngo bahagarare ku rugamba. Hari abantu batari ku rugamba bagomba kwigwanirira, ariko no munsi Imana irantumye ngo hagarara. Amina. Utonde urugamba, ugwana intambara uhoze. Hari intambara itari yo kugwana, utegerezwa kwihorera, Imana ikakugwanirira. Amen. Imana irababwira ngo bariko baraduga umusozi Sisi, mwebwe muzotonda urugamba. N'abakunze Yehoshafati yari umurongozi mwiza, aramenya muri runo rugamba hari ibindi bikoresho dukeneye. Arahamagara abaririmbyi ngo bari bashajishije ukwera, baca baratonda urugamba. Amina. Amina. Birakenewe rero mu rugamba ko dushajisha ukwera, atashari riri mu mutima, atashari riri mu mutima. Emwe mw'abakenyezi namwebwe ijambo ry'Imana rirabavuga ko Abisirayeli baranesheje. Kubera iki? N'abakenyezi kubera iki? Batonze. Amina. Amen. Ariko bakenyeje ukwizera mu mutima, baratonda. Abaririmbyi bagenda imbere, abasoda bagenda inyuma, n'umwami aratonda, ishengero riratonda. Hanyuma ngo baraduga, bagiye ngo barashaka umudugo. Hanyuma bakiraba hariya imbere, bakiraba hariya, basanga Uhoraho yahejeje intambara. Uno mwaka Imana
ikurangiriza intambara urimwo.